Né à Nyungu, précisément à Kanihuri, en 1970, décédé le 11 septembre 2018 et enterré le 19 septembre 2018. Que ton âme repose en paix, au Pessin 1 Pascal Bandaba. Irakudusigiye yo guhimiriza ugwaruka n'abandi kubandanya ugamba bwo kurwanira amahoro n'umutekano, gukingira igihugu, kunywanisha abarundi, kubaka demokarasi irama, guhesha izina Burundi muri Afrika no mu makungu. Tuzohora turigendera. Oh, intwari zigeze ziramba kw'isi, na wewe Pascal Bandaba oya ntiworavye, ariko igihambaye nuko ugiye nk'intare, kuko warakoreye igihugu, Uburundi bwakwibarutse, wari inseruka rukambye, wari umugabo adatinya urukambye, oya wari ibitumwako, tuzokwama tuvyibuka. Warangwa n'umwumvikano mu kibano, ntiwitahivye icubahiro wari ufise, umvikana na bose ugahuza na bose, ndetse ugafasha bose. N'Imana yisubije uwayo kanatsinda, niyo muremyi wa vyose, ariko umuryango turababaye kubona ugiye, tukigukeneye. Umwaka 2015 yari itanze gose kuza naho no kunutsi bamutegere naze, ariko ntiyahevye arabandanya tuza abunutsi gushika basubije mota mu kubatsi, yongera kandi atwara n'akarere rw'abati mu gihugu imbere y'uko azakora niwigire mahoro, Imana iguhe uburuhukiro bwiza, natwe abawe tuzokwama tugusabirayo. Pascal Bandaba, turahojeje umuryango wabuze, turahojeje umutumba Nyungu, turahojeje komine Gasogwe, intara ya Muyinga n'Uburundi bwose, turahojeje igipolisi c'Uburundi, kibuze intwari bushize, kibuze kiremesha mu muryango, oya iseruka rukambye. Komine Gasogwe n'intara ya Muyinga, turabuze imfura, ugwaruka gwira mu mutima wo gukunda igihugu, ibikorwa vyiwe vyiza ntituzopfa tuvyibagiye. yongera kandi atwara n'akarere rw'abati mu gihugu imbere y'uko azakora kano karere. Urumva neza ko yakoze ibikorwa byinshi cyane, tumukomera amashyi menshi. Niwigire mahoro, Imana iguhe uburuhukiro bwiza, natwe abawe tuzokwama tugusabirayo. Pascal Bandaba, tumuha ikidari cyitwa ikidari cyo kwitangira igihugu, ikidari cy'indongozi mu gifaransa cyitwa ordre de mérite pacifique. Abakandi tumuha ikidari, tumubwire turamure n'urupapuro rwa leta rwerekana ko yakoze neza, ndetse n'akabasha kumuteza igihe. Mama Igesi, umuvyeyi w'umuhisi Bandaba, nyoku kandida bibondo kuva kuri Igesi gushika kuri Dieu Sauveur, ngo mukomeze kwihangana
Iyi ni message ivuye Gasogwe via Mr. Polite Man. Ne Anyungu